Ute wewe ataco wiyagiriza ushobora gucukurikira umupuciste ibaze je nagiye mbona muri kahise muri kahise hariho leta zabayeho zirasa ba papa wacu asokuru wacu bagahunga yazi guhunga uri kuraswa n'umuntu aje kugukingira uyo muntu my friend uyo muntu abahunze imvo yumvikana kandi uwo muntu yabigoye kumuterana imbere neza cyane sivyo yabigoye kumuterana imbere kubera ko abafise akantu ko kwihora muri we kura ntahura abafise akantu ko kwihora muri we aravuga ati je ndagiye ngiye uri kuranyirukako ngiye uri kurandasa nzogaruka bitandukanye aru ntidufise impunzi ntuzizi zahunze 2015 yego none my friend je ndashaka twigishanye kino kiganiro kibico kwigishanye esha amajambo bajya bagabo ntibikora halazi bajya bagabo please bakujana mu biganiro cyane please kuburi riske hajya wosanga mu minsi za baramugatuye neza cyane baramugata komesha ngo tuko turagira ngo niko ndondera ngo amahoro ngo niko ndondera amahoro so rero kubona yaguze bigwanisha namunya yaguze itoni mu kwezi guheze yaguze itoni amajana 5 zibigwani itoni amajana 5 urumva nabonye ariko inza ari kindi gisirikare gishasha ibi rero bisabisa message bitanga maybe arashobora kuba azati u Rwanda ntishobora gusohoka ngaha hatabaye ingwano simusika neza cyane bigasaba ko iyo ngwano agira nti ayishiramo amafaranga rero ubonye umukuru w'igihugu ariko aragura ibigwanisho ruhonyanganda hajya arashobora no kubigura biganisho ruhonyanganda akabishiramo hajya yedayire pourquoi pataba bifise urumva kuko nabonye ahantu ku kinyamakuru kiraco muri Kongo bavuga ko yoba yaraguze ibigwanisho akuye mu Burusiya ruhonyanganda. Hello guys, mumeze neza so ni link Arlen Alu comme d'habitude mufise rigwa wamenye umusumeno maso y'inyana. So guys, aujourd'hui mukaba mubona yuko ndi kumwe n'umusesanguzi wanje comme d'habitude Liam Promoter kabisa. So Liam Promoter turakura mukije cyane ndaramukije abantu bose dukurikirana tugirwa ko tunakwakira ego murakoze kunyakira reka turamutse abantu bose dukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi turabaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye today is another day, another blessing, another beautiful day. Nibaze ko wagize igitondo ciza wagize umunsi mwiza umeze neza hama utumeze neza no kubandanya usenga Imana kumbure ejo bizogenda neza cyane bizogenda neza cyane cyane gose tuje mu byunguka kabisa urazi yuko muri UNASCO Union Nationale des Sociétés Coopératives Kibono ni kwa kundi nyene guys duhamagarira kuzana imitahe ni 12 gusa tugahamagarira abarundi bose bafise uburyo ko bo kwijukira kuri mu gitegwa cy'ikibonobono gitegwa cy'ikibonobono dukeneye ko kibi igitegwa njabuka amazi dukeneye ko kibi gitegwa kikawujya kwikawa leza cyane kwinzahabu nico gituma rero twijukire kurima cyane igitegwa cy'ikibonobono kugira ngo ejo tuzoshobore gushora hanze tuzana amadolari nyamujya kuba amadolari tuyakeneye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi bindi vyunguka bihari ni kumugwa building company building company ni company ihari kugira ngo ibatunganirize mu bintu bijanye n'inyubako inyubako ushobora kubitura hari aba engineer dukorana babinonosoye bameze neza ufise ubumenyi ushobora kubitura mugakorana business bakaguha inzu yawe imeze neza wanashima bakakwereka ama yose bukeneye neza gose kabisa kanimero dukeneye akanimero kari ngaho kuri screen kari ngaho muraturondera mukatubaza ati bimeze gute twababwira kabisa tuba duhari nongera mbwira ndamutse abafana ba Aigle Noir de Fight abari hose mwubahwe namba agapira ka Aigle Noir de Fight kabisa so Liam Promoter nizerero komeze neza cyenda meze neza cyane gose so reka rero tuje mu kiganiro nyezina cuno musi so abantu benshi baguma bavuga ikibazo c'impunzi ziri hanze ko uburundi butazotera imbere kubera impunzi niyo content igezweho nagiye mbona babikora cyane bavuga ko ubundi jewe mu bisanzwe iyo ikintu kimaze kuvuga babiri batatu
kwiza imbuga bamaze kubona ko ari ikibazo kiba cakomeye cyane kiba cakomeye cyane tukaca tuza ngaha kugira ngo natwe tugerageze gutanga umuco canke uko tuvyumva my friend twebwe tuje ngaha kuri izi kamera nta gwanko tuba dufise ariko ikintu ca mbere tuba twanka umuntu avuga nabi igihugu canke gicafuza nivyo bintu twiyemeje parce que ibintu twarabibayimwo igihe kirekire c'abaza bagapunda Uburundi bakabucyoza bakabuvuga nabi ukamenga Uburundi nta bantu bafise babuvugira cyane nabonye muri commentaire umuntu yanditse ati jewe kera naho mbona ama YouTube y'u Rwanda avuga cyane Uburundi babucafuza umuntu ari hanze kandi tumushimire cyane kuyo commentaire ati nyanya nariyumvira ati mbega mu Burundi ho nta ma YouTube ahari nta ma YouTube bahari niyo mpamvu rero twagose dukore tuvuge kubw'ineza y'igihugu cacu kwa bari bahereye kuva kera rero nagiye mbona babivuga ariko nanje nk'umupatriote ndavuga ati no kino kintu ngomba ndakivugeko ikibazo c'impunzi turazi ko gihari ariko impunzi my friends ziratandukanye kubera ko hariho abantu bashobora guhunga kubera gakuku ati bana no musi yagiye mu Rwanda reka nenda mukurikire mboneho no muri arena mu Rwanda ndayibone nundi ahunga inkohi muri inyuma my friend urusasi ruri inyuma ni umva hari abahunga intambara n'abahunga amahoro voilà gakuku atereka ngende kugira ndabe Kigali sindayibona tivwa abo bantu barahari n'abandi bahunga kubw'imvo z'umutekano kubw'imvo z'umutekano wabo mvuze rero imvo z'umutekano wabo hari umuntu ashobora guhunga hari ico yiyagiriza aba yarakoze mu gihugu atari ciza datanga nk'akarorero par exemple nk'abagerageje guhungabanya gukubita kudeta abapuciste none nk'umupuciste guhunga bafata bafise rezo ni gute wewe ataco wiyagiriza ushobora gucukurikira umupuciste ibaze je nagiye mbona muri kahise hariho leta zabayeho zirasa ba papa wacu asokuru wacu bagahunga yazi guhunga uri kuraswa n'umuntu aje kugukingira uyo muntu my friend uyo muntu abahunze imvo yumvikana kandi uwo muntu babigoye kumuterana imbere sivyo babigoye kumuterana imbere kubera ko abafise akantu ko kwihora muri we kura ntahura abafise akantu ko kwihora muri we aravuga ati je ngiye uri kuranyirukako ngiye uri kurandasa nzogaruka bitandukanye ntidufise impunzi ntuzizi zahunze 2015 none my friend je ndashaka twigishanye kino kiganiro kibico kwigishanya bamwe bara bakomanta bavuga ngo ibi nibigi hari abantu bashaka kuvuga ngo sindi ko ndakunda ngo impunzi zacu ngo ge oya my friend none ndababaza ni giki CNDD-FDD yakoze cyotuma abantu bahunga ubutakigaruka je ndashaka ico kintu bakinsubiza ni kihe kintu CNDD-FDD cyangwa ubutegetsi bw'u Burundi bwakoze ku mpunzi zagiye 2015 sivyo vyotuma badusigurire sivyo abahunze bose biyamiriza ikiringo sivyo hari nabagiye mu barabara baraturira amapine neza cyane deje urumva guturira amapine ko ari utegerezwa gufungwa kwanza ubwe mu bararo gaturira ipine muhungu ipine ukariturira hari n'umuntu bigeze guturira baramuturira bamwagiriza ngo nimbonera kure mu nyakabigo menga sinzi baramuturiza amapine abo bantu my friend ubutungane butegereza kubakurikirana sivyo ariko nk'umuntu atanakimwe yagirizwa sivyo uyo muntu ubwirana nimumbwire impunzi zahunze mu 1993 dufate nk'akarorero niye impunzi yagirizwa yakurikiranwa n'ubutungane ahubwo bo bari kwitura ubutungane twe mwaraturenganira ati kuko twahizwe na guverinema ishinzwe kuturinda sivyo je bora niyumvira none ko twese 2015 twari ngaha tenda afise abagenzi bahunze ataco bahunze vure mukumvura gutelefone ngo bro ngo ni sawa
ngo bana ngo kesho ndakuwa Kigali urumva ibaze sasa my friend ugiye Kigali ugaca wiyumvirana nagiye Kigali gute agiye Satibi ntiyahunze we Satibi ntiyagiye aba mukobozi bose ntibagiye none bari bahunze none ntibagarutse agakuku sivyo agakuku rero nagomba ntanga ino message ku bantu ariko baravuga ko Burundi butotera imbere atampunzi hari impunzi hanze my friend twebwe impunzi dufise hanze ndabisubiyemo ni impunzi zifise ico ziyagiriza yego warabonye benshi impunzi kenshi zagiye aru zaciye zigenda kugira nti zabaye umba zahitiye mu Rwanda baca baziha formation can you imagine umuntu arahunze aca yitira ahantu ku mubanyi wawe aca amuhindaro akaca mwinjiza n'igisirikare neza cyane marabonye imigwi ya Red Tabara ibintu yakoze hariya kubanyamurenga kugenda hariya uzingura hunzo y'impunzi bagaca gushikana mu gisirikare bakaca kuziza igisirikare bakaca baguforoma bakaca ubingwanya sivyo none aho bubaye impunzi aya sivyo no kuvuga iki ni bya bindi nyene umuntu yamavuga ibi bintu by'impunzi kuva 2000 biriko birafise naho bihuriye nibi situation turiko turabamwe uwo mwanya sivyo kubera ko nibintu biboneka ko bitegurwa igihe kirekire bagashira imbere n'abantu bazokora uwo mugambi wabo sivyo ahubwo baraba impunzi z'abarundi ubwo ntizoba zaraguye mu gatego zitabizi question mark ubwo ntizoba ziko zirakoreshwa zitabizi twarabonye ryari wa munyamakuru bayiko kugira ntabibonye ivyiwe gushika hariya bakaca baguha platform zabo batangura gucoza inuzenya igihugu ku makuru mvise n'ubise ujya mu Jamarabe ko muri 2015 nawe nyene ari mu baturiye amapine bagize manifestation urumva deja nk'ubutungane waba uriko buramurondera neza gose sivyo rero je nibaza ko leta yacu ari itamvyeyi nta murundi numwe arifuza gutaha sivyo adafise ico yagirizwa ngureke kumwakira none bajya barufyiri ntibatashe Gabriel Rufyiri nari yarahunze ntiyaje jewe kintu nahubwo nagomba mvuge nagomba ntere akamo bene wacu bari hanze y'igihugu kuza twubake igihugu cacu sivyo igihugu cacu ni nyabagendwa igihugu cacu indongozi zacu nuko bagerageza kuzicafuza burya propaganda ni kintu kibi vrema urazi ko umuntu ashobora gukora ikintu akakwankisha umuntu wo ukunda eba agakora ibintu kabisa akakwankisha urumva hari abantu bari hanze baziko urumva kana atanakime kwere atanakime bakoze mu Burundi ariko baziko ngaha mu Burundi uhashitse gusura impunzi uba ubufashwe ariko sefo abategetsi bacu bari peace turamana muri stade hajya urumva Rivera aricara ngaho imishobora yakicara hajya areza n'abantu bari happy urumva gusa uvyonze my friend baza ko atagihugu na kimwe uvyonze bo kwihanganira kubera ko indongozi zacu ziringa kubw'umutekano w'abanyagihugu urumva umutekano w'abanyagihugu first ikintu cambere boje no bwitera ka mu bene wacu bakaza tukubaka igihugu hama ufise ivyo yagirizwa akajyanwa imbere y'ubutungane bakamucira urubanza neza gose asaba ikigongo aterega burya je nari narahenzwe rega birashoboka rega ugwaruka gweshi none mugwaruka nimaze ko nako gwari gwarahenzwe none ntuzenya Reverend kuri yavuze gutegari atera abantu akagwi abantu bari mu Bubirigi hariya baja ngaho onye bakavuga ngo tuguma dutera Burundi my friend muzoza ubwa mbere muje imbere tenaje barandashe ngaha sivyo tenaje barandashe ngaha muzoze na mwebwe kugira ngo mwumve ukurusoro rujyana sivyo none wewe uri impunzi sivyo nubu kugeza isaha uracagerageza kugumura abandi bantu aho kuza uvuga ati ebana burya rero jewe harageze yuko ntaha uracafise gahunda sivyo uracafise gahunda yo gutekenika utuntu
tudashoboka yego urumva rero impanuro n'urwaruka rwacu ntibaze bongere bahendwe baze bongere bahendwe oya hama impunzi ije mu gihugu ibimeze neza my friend ibimeze neza nta muntu numwe wankira gubi waradekunye fata telefone abantu babijeje uvuga terega baze je nisubiyeko ngoma ntaye nabonye kumenga narahenzwe barakwakira ijana kwijana hama twibakira uburundi bwacu neza Liam Promoter nukuri turanyuzwe reka ndakubaza kandi kabaza mbe president wa Kongo abandanya agura ibigwanisho twitege ko intambara ya itagiye guhera canke igiye kubandanya Jewe narabivuze kuva kera tanke hajya muri Kongo hakiriyo minere hakiriyo inzahabu ashintambara yohera inzahabu zaheze ntibikunda rero kubona Tshisekedi ariko ari investisa mu bigwanisho maybe hariyo message ibintu bitanga nabonye yongeye kugura izindi sukoyi burya zendege suko ibumvire ijya ndege sukoyi igenda 900 km par heure 950 km par heure urumva mu isaha imwe ibigi ibirometero amajana 150 ucumbwira ko ico gihugu wewe uri nyeshamba wewe ukinesha gute ntigikunda urumva rero warabonye ko najyara ariko kwinjiza igisirikare gishashe bijya message itanga urumva hajya nabonye ryareje yari mu nama yari muri Amerika mu nama ya ONU message yongeye gutanga ni yindi nyene yavuze ko M23 utegereza kumuvira ku butaka bwiwe sivyo kigana nakoze navuze ati burya rero M23 iracihagarara ko byaraheze rero mu biganiro biriko kubera idohuraze ko yavuze ati bavuze ati M23 nitange isubira iyo yavuye ibavire kutaka bwa Kongo yongeye kubisaba urumva kuko yabonye kuguma akoresha amajambo bajya bagabo ntibikora haloze bajya bagabo please bakujana mu biganiro cyane please kuburi riske hajya wosanga mu minsi za baramugatuye neza cyane baramugatakomesha ngo tugo turagira ngo niko ndondera ngo amahoro so rero kubona yaguze ibigwanisho namunye yaguze itoni mu kwezi guheze yaguze itoni amajana 5 zibigwani itoni amajana 5 urumva nabonye ariko inza ari kindi gisirikare gishasha ibi rero bisabise message bitanga maybe arashobora kuba azati u Rwanda ntishobora gusohoka ngahantu hatabaye ingwano simusika neza cyane bigasaba ko iyo ngwano agira nti ayishiramo amafaranga rero ubonye umukuru w'igihugu ariko aragura ibigwanisho ruhonyanganda hajya arashobora no kubigura biganisho ruhonyanganda akabishiramo hajya nidayire pourquoi pas tabifise urumva kuko nabonye ahantu ku kinyamakuru kiraco muri Kongo bavuga ko yoba yaraguze ibigwanisho akuye mu Burusiya ruhonyanganda urumva bya bindi bya satani satatu urumva ibaze rero yoba yaguze nka satantu ibaze nk'ibintu nk'ubu habaye declaration de la guerre ngwano simusiga bakavuga ati ibihugu biragutangwere kugwana hari byinshi byo bihahombera kubera ko Kongo my friend ifise amafaranga si ca gihugu uvugira kuko nyene ahubwo je pugura mu masi je comprends pas ukuntu bigeze ngaha anya M23 ikiresista nkuko uyu so atari ko akora diplomasi birashika president wa Kongo akavuga ati je ndi umuntu nkoresha diplomasi sinkunda intambara hari abantu usanga bimerewe ko nyene akunda ibiganiro adakunda intambara no mu buzima mu mibereho y'abantu hari umuntu adakunda intambara umuzana intambara afuma heba byose n'abandi n'abandi atari karashwana bidakunda so nuko rero maybe gaturindire mugabe ikintu gihari nuko hajya hasigaye decision y'umuzungu decision y'umuzungu akavuga ati babaje amatwara ababwiye bave muri nani byaranse twebwe rero aho tubona ivyunguka aho tubona inyungu reka rero tugikore ko kino kintu niko rero bigiye kugenda je kandi yo mvuze keshi maze kuvuga ibintu byinshi ngaha bigatera biba ibindi ko ndavuga ngaha mushake mu vyandika ahantu muzobona ibizoba kuri M23 mu misiza kubera ko my friend
M23 yaramaze gutsinda ibinya si kuvuga ngo two turashikuza canke iki M23 yamaze gutsindwa intambara yego ikintu cyonyene kigaragaza ko yamaze gutsindwa intambara ni Uvira ntushaka kugera ikinshasa udafise Uvira ico rero katurindire maybe ko amakuru tuzogenda turaronka tuzoguma tuyabaha ariko iconze cyo nuko akari imbere karahinda Thank you so much. Thank you. Liam promoter nuko yewe je namana kugiye ko uduhezagire urikura sesangura kabisa. So thank you so much abakunzi mwese tunabalova sana. Turabakunda cyane. Babandanye bakora subscribe kuko dukeneye umuryango wagutse. Impanuro nivyo mutashimye mubivuga nivyo mwashimye mubivuga. Just batuvyifuza. Kabisa. So, thank you so much. Ciao.